uburyo urukundo ntuzugwitiranye ntuzurugereranye nabirya bindi mwebwe mubona ntuzurugereranye nabirya muzi kuko urukundo ni intambara idasaba imbunda iyo ni indirimbo yitwa ndagerageza ikintu nyene kiboneka zagushikanye kindirimbo zawe abantu barabaye benshi ho ku kibazo c'abantu bacamenya Shusha babaye ugwire ndake okay imyaka 3 uriyo muri cooperative naho nkeneye kumenya wungutse yiki ikintu ubona washitseko reka nagenda kubita mu ma competition ava kunuze ya mbere nateye squat mukaku ya kabiri inoti naje ndazizanye uko big up sana merci beaucoup aya hama nonge nshime n'abantu bava bakora commentaire bashiye ko ntuzenya subscribe inde bagire nde umukubi Très bien. Iyi indirimbo iranga ko hari amahoro iwacu ngiyi indirimbo iranga ko hari amahoro iwacu abari ngaha mwese tutambe ko hari amahoro iwacu abari ngaha mwese tutambe ko hari amahoro iwacu jewe ngira nikore mu gahogo ndabicishe muri iki kiyago bibe ngombwa ndabivuge ntamba igosha nuwotera urugamba jewe ndaryohewe cyane kuba mbona dukoraniye ngaha tukayaga utuntu n'utundi twerekeye ku mahoro iwacu amahoro niyo duharanira eka hose niyo baharanira ngiyi indirimbo iranga ko hari amahoro iwacu ngiyi indirimbo iranga ko hari amahoro iwacu abari ngaha mwese tutambe ko hari amahoro iwacu abari ngaha mwese tutambe ko hari amahoro iwacu ngiyi indirimbo iranga ko hari amahoro iwacu ngiyi indirimbo iranga ko hari amahoro iwacu abari ngaha mwese tutambe ko hari amahoro iwacu abari ngaha mwese tutambe ko hari amahoro iwacu. Hello my people tuswegura kandi mu kiganiro cyanyu talent show ni Burundi Kingdom TV nyibisanzwe ko musanzwe bimenyereye kuri Mike n'umuhungu wanyu Blaze Akizimana ushaka kumamagare Blaze the best byose birajanye hama uyu munsi ati twaje gukora ibiki uyu munsi twabategura ibiki nkuko muzi neza muri talent show twamatubazana ibintu bishasha ibintu bimeze neza cyane ndabaramutsa aho muhereye hose mushobora kuba muri mu gihugu cy'u Burundi mu Rwanda Tanzania Afrika yose Amerika Europe aho mushobora kuba muko muradukurikirana hose ndababwira ati amaro y'Imana bane nanyu uno munsi rero twagendeye ku mutumbu umwe mwikomini imwe muri quartier imwe aho twaje kuraba umuhungu atavyorosha cyane umuhungu yitwa Shusha bebe n'umuhungu afise ama hit mesh ariko za hit zo muri quartier za hit zo muri localité kanaka umuntu abahereko nkuko bimona tumusanze mu kazi ari ngana bagenzi biwe ariko afyatura amatafari tuye kurako ko twomubaza abiri canka 3 sinzi uko bimeze Shusha amahoro Shusha safi wereka uno munsi wihiwe mu kazi none mani se kureba kumenga ni ntoyi uratinya akazi oya ahubwo sanze ndakarembeje kandi mbona umenga uri kuraga ibitafari bihengamye mani none uvyitwaramo gute mugihe abakunzi baba bagushungereye uri kuragira amatafari nkuko kandi bakumenye kuri umuntu wiswaga oya
Ntibitangaje. Ibitangaje na gato. Ari wazindutse sanga pishusha. Ahandi ngaha anashise size. None za ndirimbo zandika sangapi? Wone ubona ko duhenda wewe. Hama bakunzi bawe nibaza yuko bakeneye kukumva, kumva icyo uvuga. Sinzi ushobora kuduha umwanya muto tukayaga. Ko birinze biva mukuriwe nta kibazo. Okay, bashobora kwibwira abantu bako badukurana muri kano kanya. Uragize neza ndamenda gushimire. Messi. Ku mazina y'abavyeje nitwa Ndayikengurukiye Samso. Gusa mwizina ry'umuziki ni Shusha Jamali. Shusha Jamali. Shusha Jamali ni umuntu ki akazideje uriko akora twakabanye no mwuga wawe ucanke ni ibintu nyene ukora wifashisha nyene mu buzima busanzwe. Oya. Je mfise talent nyinshi. Ubu muri no mwanya ndi ngaha akubera ariko kazi ariko unabonye yuko nohera kino munsi gusa inyuma yandi masanda ahindura ntuza kunsanga muri ibi. Mu yandi masaho zakuburi mu biki? Urashobora kunsanga ndiko ndatengeneza abantu neza mu mutwe akajya kazi k'ubukwafere nako yenda akakora. Na muziki nayo nyene na muziki ndakora. Okay, nyene ko umwanya tuvuga cyane kuri muziki. Kuri muziki yawe Shusha Jamali yatanguye kuririmba ryari, yisanze mu mwuga wo kuririmba ryari? Imyaka ni myinshi Imana. Imyaka ni myinshi ningahe? Jeno no nka 2013 ko ariho nari natanguye kuja muri studio. 2013 uraja muri studio urakubita ingoma niza indirimbo uvuga ati wishimira zabaye hit wovuga ukaduha nk'amatitre bishobotse ukagira kutubwira ugira ko nyene wikora mu gahogo uko abantu bashobora kuba bavuga ati ya muri mwadupirase wose Shusha arabashobora kuba bamaze kumva indirimbo zawe banzu baha akantu gatoyi twumve ko nyene ubahesho. Uburyo urukundo ntuzugwitiranye ntuzurugereranye nabijya bindi mwebwe mubona ntuzurugereranye nabijya muzi kuko urukundo ni intambara idasaba imbunda. Iyo ni indirimbo yitwa Ndagerageza. Ndagerageza no muziki uragerageza cyangwa urabishobora? Basha ndagerageza nuko nayise iyo ndirimbo ugiye kuyumva. Nakubajije mu muziki uragerageza cyangwa urabishoboye? Indirimbo nayise Ndagerageza ariko muziki urumva sindavyorosha. Mu muziki Shusha Jamali navyorosha. Nyene kumenya Shusha turiko tugenda buke abandi ba star bariko badukurikirana muri kano kanya canke dushobora kuba tuzi ni ubuzi ubakora kenshi barakunda kubunyegeza ntupfa kumenya icyo umustar akora ariko we watubwiye ati je akazi kose mpuye nako mu gihe atari kabi canke kavyora amategeko y'igihugu ndagakora. Shaka kumenya ukurahe iyi kuhaje yo gukora ubu buzi nk'ubu? Je nakuranye ububanguzi. Ndakunda akazi kose ko bivanye n'impanuro abavyeyi bampaye. No bisanzwe mu migani ya kera nako arumva ngo utiza agitize. Uwo numugani mushasha utize agitize bisigura utaciye mu ishuri utegezwa kugura amaboko ugakora kugira urondere ukoreshe uburonderero. Ariko nibaza yuko nabize n'abatize twese gukora ni vyiza. Hama nkene twinjirere mu muziki neza. Urinjiye muri studio urarikoze indirimbo mu ndirimbo maze gukora. Nize ndirimbo maze kuvuga ati zi vraiment zaragize ico zinshikanako tari ku munsi unu naho narakubise swata. Nkene uhere ku ndirimbo yageze iki gushikanako n'ubu yishimira. Hari indirimbo yitwa Ndagerageza, indirimbo yitwa Fresh, indirimbo yitwa Amahera, turi kumwe na Semuziki. N'indirimbo yitwa Baratuvuga ari yampaye izina Shusha. Baratuvuga. Izo zagushikanye kuki ugira uvuge ati ndimbo hari ico zanshikanye kuzagushikanye kuki? Ni kuvuga uno mwanya gusa nuko untubiranije ndi ngaha muri bino bikorwa. Nubundi ubonye je nihinduye. Nihinduye ucibona ati urya ni star. Zagushikanye kuba star canke nkeneye umpe cya kintu nimba hari amahera zaguhaye nimba hari abafana zaguhaye ikintu nyene kiboneka zagushikanye kindirimbo zawe. Abantu barabaye benshi. Ku kibazo c'abantu bacamenya Shusha. Babaye ugwira ndake. Babaye ugwira ndake. Imvugo z'igistar imvugo zo mwisite ntishobora kubura. Hama akandi kabazo nogira kamatsiko. Uri gukora akazi k'inguvu. Amahera ukuye ngaha ni uco utwara mu muziki? Oya ndafise family. Okay, urafise famille none mu muziki naho utwarayo amahera wakuye hehe? None sama amahera irucanye utwara muri studio? Amahera ntwara muri studio ndadetaya nkora detail. Ndashobora kuvuga ati aya na family anayo nkaziganya nkaca ngenda muri studio gusohora. Okay, cyane ngoma ndakivuge kugira ngo abantu bariko badukurikirana murabe iyashu y'abaririmbyi bamwe twita bato kugira ngo mugire inguvu cyangwa mugire urukundo rwo kubafata mu mugongo kuko ni kenshi twumva indirimbo cyane cyane z'abantu bataramenyekana underground kenshi ari n'umuntu ayumvise no kwiradio acahindukiza sheni ariko nagoma ndabwire raba inguvu bafurnisa raba uburyo bakora siko kugira bazoronke ya mahera kuja muri studio ariko asanga bariko babura ama promo bariko babura abantu bafata mu mugongo kubera iki kubera dusa n'ababinuba
tubinuba tuvuga ngo baracara underground baracara abantu bakiri hasi aba upcoming nipfuza ko mwogira ukunda ahubwo kuri abantu bakiri hasi ndazi yuko kwisi tuharanira vyinshi tukirirwa turiruka tukarara turiruka nakindi tuharanira atara mahera jewe sinzohengeshanya kuguma ndayarondera ndakunda mahera nje ndayashaka mbu umubosi nk'abandi ndakunda amafaranga ndayashaka nanje mere nk'abandi. Shusha nanumvise yuko barizwa muri amicale des musiciens nivyo si amicale ninde ni cooperative de la musiciens du Burundi. Cooperative de la musiciens du Burundi. Okay, hama umaze imyaka ingahe naho? Ndakabakaba nk'imyaka 3-4 kwa biva n'ama competition twagiye turakora ama concours de chanson girongowe na Cedric Bangi. Okay, imyaka 3 uriyo muri cooperative naho nkeneye kumenya wungutse yiki ikintu ubona washitseko. Reka nagenda kubita mu ma competition ava kunuze ya mbere nateye squat mugaku ya kabiri inoti naje ndazizanye uku wabaye mu watanye ikibanza ca kangahe bya ibintu bishimishije cyane ariko sinovuga nabo wa mbere gusa nabo wa kabiri kubo wa kabiri muri competition yari ikomeye nkuko nibaza yuko hari yandikishije abantu benshi cyane ugerageje kumenya hari yandikishije nk'abantu bangana gute muri yo competition bashika umuriyoni babigira gute mu kwandikisha kugira twumve ko umuriyoni bashika kuvuga bandika ari umuriyoni naje mu muriyoni w'abantu narimwe muga baraba umuntu yandika neza amajambo yumvikana mu bantu muriyoni uba uwa kabiri akajambo kamwe kwanza kuri Cedric Bangi arongoye cooperative yanyu sinzi nibaza ko ari umwe mu bantu babaha ingufu cyane cyangwa babaha impanuro icyo muvuga ko hanini yego je nukuri numuntu ariko arafasha ugwaruka kurumenyekanisha no kuruteza imbere akoresheje nizo concours de chanson ziwe kandi bana naje byarampaye indi poids tugiye kubiraba byandugije gato kuva kijya gihe ntanye nakajya gashimwe ucubibona nawe umega twari kumwe hama mu mwanya mutoyi imbere ko turangiza nashaka uhe impanuro ugwaruka rufise impano wifuza kugeraho rugeze cyangwa ugwaruka bamwe birirwa baryamye ngo kubera abastari hari abantu ubustari bubuhenda siko kubera bimva yuko abanze ko abastari bakacabona yuko umwanya wose ari fresher urumva ku mutwe dreads akwiye gucafura aguma ari nyene ari smart buri mwanya ahubwo namenye ko ukora mu maboko mu mpuza gakora ari byo byomuha ikintu ugasanga abaye mu buzima bwo gucoresha ibintu nk'ivyo ugwaruka impanuro nyabaki ubajije neza bro ubajije neza je ndahimiriza abantu bari muri generation nk'iyi ndimo bivanye na tara umuntu abafise ntutinye ngo ibintu wobikora ngo cyangwa abantu bogutwenga uburi kuronda ubuzi icuri kuronderera ndasaba yuko abantu nkuko abana bo bariko barakura nkuko bo kundi igikorwa runaka cyo cyose atashobe akagerageza yobona benefice kuriwe ama kuceka icyo cy'abastare kwishimuka vya Direte n'umwanya wazo muguka ukaje no mwanya wakazi ukavuga teka manze ndondera ariko acangira ikibazo nk'abafana baca ngaha bakakubona uri muri akazi ko gucafura urabatumira muri concert bakaza ahubwo bazari imvura nkoze concert baruzura bazari imvura ndake kare hama ikintu novuga ati tugiye kurangiriza ko wavuze ushimira Cedric Bangi urashishikariza n'abantu n'urundi gwaruka gukora cyane ariko nkeneye uvuge ikintu cy'ama medias siko amaradio amateleviziyo nariko ndabivuga mu kandi kanya dukwiye guha chance aba barimvyi bakiri bato abarimvyi bakiduga kubera nibo tuzigamwo abarimvyi abastari abasuperstar bejo nibo tuzigamwo uburundi bwejo niko bivugwa rero nkeneye kuko uvuga kuri ikintu mbega amaradio ho araborohereza iyo muriko mu bikorwa byanyu mugiye gutwara umutwaye ikorwa ku radio runaka cye kuri televiziyo runaka cye muhamagara mumenyesha makuru runaka kugira ngo ibintu byanyu bironke promo bahora baborohereza mwebwe nk'abantu bakiri hasi promo ya mbere iva kuri muririmbyi urumurimbyi ugakora igikorwa kizima ntikibuza yuko ico gikorwa ashakira kandi nubwo baba basaba dufate nimba ari nk'uburyo basaba ku radio runaka nubwo no kwiganda yavuga bihora bishika hari aho bishika birashika gusa nibanga wakoze igikorwa kimeze neza nubwo baba gusaba akantu bumvise yuko ico gikorwa kimeze neza nimba bafatira kuri ca2
cooperative kujana bacha bavuga ati kabasi utawe ko tumugenza kubera bive n'igikorwa bayazanye haje igikorwa kirivugira kuvuga ngo ibikorwa birivugira okay tugiye kurangiza nibaza ko twagizanye igihaniro ciza cyane nifuza aho uzogirana ikindi kiganiro ufise ikintu gishasha rero nkeneye ko abantu bariko baradukurikirana bamenya ibikorwa vya Shusha mbega hari ahantu umuntu ashobora kubisanga nko kwifuza gufata mu mugongo yo kuronderera he yo kuronka gute mu kwifuza gufata mu mugongo cyo gufasha mu ibikorwa vyawe jewe urashaka kuntora cyane kandi mu buryo bunyarukije ciye nko kuri Facebook YouTube ku mbuga zigiye zitandukanye zose kuri Facebook bandika nde Shusha Jamal aya hama YouTube nuko nyene yego hama ibindi navyo nukure ibikorwa birahari kweri twitege gishasha ryari twitege concert ryari concert asubu concert ariko manza kurekura uruntu remereye manza runyiganzi isi basi urubanze runyiganzi isi urumva nyene kufise poa yo kunyiganzi isi wewe umuziki uzozunyiganzi isi yapana inkuru okay abariko badukurikirana kuri Burundi Kingdom TV genda mu fyonde kuri subscribe hama mugende nahajya ugakengera ka notification naho muklike ko kugira ngo ibigano vyacu muzore mu bironkera igihe atako taririmo igisigaye one love turabakunda yari Shusha Jamal twari kumwe muri kano kanya mwumvise ibikorwa vye bitandukanye ja kuri Facebook mu murondere ja kuri YouTube mu murondere mwandika Shusha Jamal hama umukeneye ibikorwa vye birahari kandi vyinshi nsaba abandi bose bariko badukurikirana wa mutima wo gukundana cyane cyane kuri izi mpano zikiri ntoyi kuko je nabaye shoke mu kubona ahantu aba artiste bato bakura uburyo hari n'abandi tudashobora kumenya bakora ibindi bintu bitandukanye hari abadandaza amakara hari ubuzi byinshi butandukanye kugira aronka amahera yo kuja muri studio bakuye igikorwa muri studio baraba feedback abazero kubera twebwe societe twebaho ibikorwa turabirojeta umva nta ntumvise indirimbo ya runaka kuze sinshobora kuyikurikirana aroke hari abana bariko barasufura ariko batanga iyashu n'inguvu zabo twako turafasha akajambo kanyuma ko bariko badukurikirana kugira dusozere hama je no shimira mwebwe mwabanje gushika hano tukakwanika igikorwa gikomeye nk'iki yego big up sana merci beaucoup aya hama nonge nshimire n'abantu bava bakora commentaire bashire ko ntuzenya subscribe inde bagire nde umukubi oya subscribe oya mfasha bashire ko nande shugwe okay bandanya rakaja muganga turangira sawa hama rero mubandanye mudukeneye cye natwe tubifuje nuko nitwimana umwanya w'igikorwa n'ikizima igikorwa n'ikizima je ndabashimiye naho muza guca Imana igumicara no kuri muze gushika amahoro big up sana brother safi sana aya ikivugo cy'urukundo nuko nje nawe twobana mu mahigwe no mu marira abakunzi barahari abansi barahari abaponda tubihorere ababizi babivuge abatabizi babimenye yuko nje nawe ari paka gufa mu rukundo ni fresh njewe nawe ni fresh ni fresh